kwa Xabi Alonso yoba yamaze kuba araba umwe mu buryo novuga ngo yokoresha kugira ngo ekipe yitwa Real Madrid ishobore kugira iki, ishobore kuba iba mu ma ekipe novuga ngo ashobora kuba yoshobora kuba agwanya bino bibazo cyangwa bino bibazo novuga by'imvune no musana ko ba Dino Resene ba Tenda Dondonode abakintu bava batandukanye bose bariko bajya mu kibazo cy'imvune. Ekipe yitwa Real Madrid ngo yoba irikiragerageza uburyo bwose na Xabi Alonso kugira ngo bashobore kubakoresha umukenyero kugira ngo bakibi yiwe ndaza bagira imvune. Mbega kuri umunsi ngene tuba tunabiyaga turabe ikibazo cha Xabi Alonso kuvuga ngo arakeneye uburyo bwo gushobora kuba yokemura ikibazo cyo gukoresha systeme kugira ngo abakinyi ko ravunika ubwo ku bwanyu muri ekipe itwa Madrid ubwo buryo badakwa bushoboka ku bwanyu atakubeshanya ko twumva ngo uno kanina 2026 ko no mwaka no udasanzwe barashobora kuba barahindura ibibazo ubwo buryo burashoboka kubona yuso uburyo novuga ngo bwo gushobora kuba twiyumvira kuvuga ngo no munsi ekipe itwara Madrid iravuga uko itegerezwa kuba ivuga iti no munsi ntegerezwa kuba no hindura ibibazo novuga ngo bitandukanye nkazokoresha imikenyero kanaka kurujanye n'imvune z'abakinyi nkakoresha system ishoboka kugira ngo ekipe yanje Real Madrid isho kwigenda neza ubwo buryo burashoboka kuri no ruhande. Nibaza uburyo bukenewe muri Real Madrid ni bwinshi cyane butandukanye. Ni bwinshi cyane butandukanye kugira ngo Real Madrid ishobore kuba nziza. Nimba dushobora kubona ko Real Madrid ari mbi, harimo utuntu tudetaye twinshi cyane dutuma ino Real Madrid tuyibona ari mbi. Ubwa mbere na mbere dushobora gushingira ku myitwarire y'abakinyi mu kibuga ushobora gusanga atari nziza. Ubwa kabiri ushobora gusanga Real Madrid ni umwe mu migwi ukunze kuyisanga mu bibazo byo kuvunikisha abakinyi benshi ku buryo haza gushika amagrara ndevu badafise babakinyi babo ngenderwa ko bashobora kuza kubafasha mu nkino zikomakomeye. Ariko ikintu cy'uburyo cyo kumva ngo Real Madrid bifuza ngo kwiga uburyo ngo bwo bafasha ngo bakinyi babo batama mu mvune zahanaha cyo bari ikintu ciza cyane ku mugwa Real Madrid yo bari intambwe ya mbere bo bagerageje kwiga ko kugira ngo bayitere mu bijanye n'ibituma uno mugwi wisanga mu bibazo byo gutakaza inkino zitandukanye. Rero novuga ati ubwa mbere na mbere kugira ngo wirinde ibintu by'ibibazo by'imvune ubwa mbere na mbere wagura effectif. Uno musi effectif yo no mugwa Real Madrid sinto. Ego. Bafise umugwi wagutse ariko ikibazo nuko umugwi uko wagutse kose bafise abakinyi 11 kumbure batangura mu kibuga beza ariko abasubiza ushobora gusanga ataruhara runini cyane guize bafise mu byo bashobora kuza gutanga byo babishaka gushusha n'ivyo batangura mu kibuga batanga. Ariko ubundi ugarutse ukanaraba hari n'abahari uza gusanga umwanya wo gukinishwa umengo hari ukuntu batako barawuhabwa bivanye na tactique zo mumenyereza ndavuga Xabi Alonso. Rero novuga ati cyambe na mbere ikintu cyo kugabanya imvune mu mugwa Real Madrid ubwa mbere na mbere barize ku kintu cyo guhindura umumenyereza asanzwe yanategura abakinyi mu bijanye na fitness baravuga ko bashaka kugarukana uwahahoze yo barimwe mu ntambwe nziza cyane mu mugwa Real Madrid wo bukoze. Yes. Ariko kandi gikurikiye nuko novuga ati n'umumenyereza ndavuga Xabi Alonso head coach yo kwitaho kuvyo kwitwarareka abakinyi biyo kubijanye n'imvune. Nimba dushobora kubona imigwi itandukanye na cyane cyane nkunze gutanga karorero kuri mukeba wayo FC Barcelona kuko mu FC Barcelona uri mu migwi mu myaka ibiri heze wahura n'ibibazo cyane byo kutisanga mu migwi myiza kubera ikintu cyo kuvunikisha abakinyi. Ariko Dieter Hansflick amaze kuza muri uwo mugwi ikintu cyambe yatanguye kwiga ko cari ikintu c'ikibazo kijanye n'ivunika ry'abantu bakiba FC Barcelona. Eske Pedri twakunda kubona mu mvune za hato na hato zahanaha turabimuherutsemo. Eske abandi bakinyi batandukanye FC Barcelona twakunda kumva ko bagiye mu mvune ba De Jong bande nabandi na cyane cyane ndagaruka ku mukinyi ndavuga Pedro Gonzalez niwe kenshi yisanga hanze y'ikibuga. Eske no munsi urabimuherutsemo. Ivyo byose biterwa n'ukuntu twabonye uno mumenyereza gishika muri uno mugwi yavuze ati ntegereza kumenya ukuntu bakinyi banje bafungura n'ivyo bafungura ivyari. Nabasuzume n'amenyo yabo koko yoba asya neza ivyo bafungura mu buryo bwiza. Ariko uranyumva umva yumvire mu tudetaye twinshi twotuma umukinyi yisanga mu mvune eske n'ukutafungura neza eske ivyo afungura amenyo yiwe yoba atabisya neza yiga utuntu twinshi cyane twotuma twomufasha abakinyi kubarinda imvune. Ica kabiri yongera yiga ikintu kivuga giti umukinyi avuye mu mvune kwanza ategura squad yiwe ayitegura mu buryo bumwe bwose ayitegura muri rusangi kuburyo atazogira ubwoba cyangwa atazotinya kumva ngo ntafise Lamine Yamal ngo nzohura n'ibibazo cyangwa ntafise Rafinha ngo nzohura n'ibibazo. Urumva tegura umukinyi umwe kuwundi ku buryo nakanatahaba urumva urategura plan A na plan B. Yes. Apana gutegura plan A gusa kuko uno munsi mu buzima n'uri kararondera
ariko ararondera basi kimubeshaho canke ico mubeshaho ntategura mu nzira imwe yonyene kuko iyo nzira imwe ishobora gupfa utateguye inzira ya kabiri umva nawe uzocubaho gute cyo bisigura ko nawe uzoba upfuye rero agerageza gutegura mu nzira zose zishoboka plan A na plan B ku buryo plan A izoba idakunze afise plan B ashoboye kuba nategura neza reko uranyumva biza kumufasha rero na ca gihe umukinyi aba avuye mu mvune kudashoka afata amariski ati nashoka afata amariski gute ni ca kiringo umukinyi amazindwi zigira kuri 3 canke 2 ari hanze y'ikibuga aragarutse muri uwo munsi nyene ngo umukoresha no kirazira kuca umukoresha manze umuhe umwanya kugira amenyere nubwo ushaka kumukoresha umumenyereza mu minota mike mike uno munsi wamukinisha iminota 5 urukino rukurikira iminota 10 kugira ngo agerageze kumenyera tapi agerageze no kwifasha kugarukana urugero rwiwe rwize no kumenyera umupira kugira ngo ejo mu rukino rwa kane cyangwa rwa gatanu azashobore gukira iminota 90 yose cyangwa azashobore gukira iminota 80 numva genda uramudugiza buhoro buhoro kugira ngo ugende uramumenyereza ariko uno munsi muri Real Madrid twasanze uno mumenyereza Xabi Alonso atari uko yashoboye kubikora wowe yiteguye mu buryo bumwe bwonyene uno munsi ukamubona ati ndafise Mbappe mwiza ndafise Vini mwiza ndafise Rodrigo mwiza ariko sinigeze ntegura cyagiye nzoba ntafise Rodrigo mbese nzokoresha nde sinigeze ntegura cyagiye ntazoba mfise Antonio Rudiger nzokoresha nde cyagiye nzoba ntafise ndavuga Dino Jisen canke Demi Town nzokoresha nde ukabona n'urukino Antonio Rudiger ndetse na Demi Town bamaze igihe kirekire bari hanze y'ikibuga bafuye kuzo musi nyene wa mbere bagarutse bahawe urusha rwo gukina bakinishijwe iminota 90 ivyo navyo nyene biri muri bimwe bituma umukinyi yisanga mu mvune buri gihe kuko umukinyi ntiyakiva mu mvune uramuzanye mukinisha iminota 90 eske ngaho uri kuramurinda cyangwa uri kumuta mu bindi bibazo cyo navuga ati rero ikibazo cyo kwiga ukuntu botorera inyishu ya zino mvune zigaragara mu Real Madrid cyo bari kintu ciza cyane na cyane cyane n'umumenyereza Xabi Alonso akagerageza gutegura effectif ikwiye muri rusange agategura 11 beza akongera kanibanda no kuri bajya abandi bashobora kuza nk'abasubirizi akabategura nabo nyine kuko sigiye cyose azokwa amafise ba Vini sigiye cyose azokwa amafise ba Mbappe imagine nk'ubu agiye kubura Mbappe amezi agera kuri 3 ese utateguye umusubizi 3 indwi zigera kuri 3 ese utateguye umukinyi umusubizi wa Mbappe mu neza cyane ese nuza kwisanga mu bibazo mugihe twa tumenyereza Xabi Alonso niwe mumenyereza yamaze kubakira yuko intsinzi yiwe kenshi tuyibona muri Kylian Mbappe roti ariko suko ngo bisiguye ngo Real Madrid ngo ufise ubushobozi bwo gutsinda ngo Mbappe gusa oya Mbappe ataraza ntitwabona bavindi batsinda Mbappe ataraza ntitwabona Real Madrid twari ivyo bikombe Mbappe ataraza ntitwabona Real Madrid shikano kure cyane ariko taktike z'umumenyereza nizo zagiye guhindura ibintu zituma tubona yuko umugore Real Madrid no munsi intsinzi yawo ishingiye kuri Mbappe rero novuga ati rero Xabi Alonso kugerageza kwiga kukijanye no kwagura effectif yiwe mu buryo bw'imikinire ubundi effectif isanzwe nagose ufise ba Brahim Diaz nk'aba backup ufise abakinyi ba Fran Garcia ufise abakinyi batandukanye ba Adagire ufise ba Franco Masatuno bakinyi beza cyane bashobora kuza nk'abasubirizi ufise abakinyi beza ariko ubwo bwiza tubuze mu mazina nitubuze mu mikinire yo mu mugwa Real Madrid gerageza rero nka Xabi wagura effectif mu buryo bwo kubafasha mu mikinire kugira ngo ejo baze bagufashe mu gitazo ufise banaka uno munsi Robert Yuson aravuze ibintu nuvuga ngo bikomeye cyane ubwo muri equipe nuvuga ya Real Madrid ivyo witwa Xabi Alonso aravuga ati uno munsi ntegeza kuba ngerageza uburyo bwose gushobora kuba nogiye nuvuga ngo equipe nkahindura system ituma baki bamwe na bamwe ba equipe twa Madrid bategerezwa kuba batama bisanga mu mvune kuno munsi muri equipe twa Madrid aba trainer mu mvune amazina ba Dani Carvajal bari mu mvune ba Dini Jose baragiye mu mvune ba Demeta baragiye mu mvune ruvuga ngo bakinyi nka presque bose barashiye mu mvune abashoboka no musi witwa Kylian Mbappe roti nawe yagiye no mu mvune ubwo muri equipe twa Madrid Xabi Alonso n'abakinyi cyangwa n'abasangwa bafatanye ndavuga ngo muri staff ubwo buryo gushobora kuba yokora system ituma abakinyi batoshobora kuba bama bisanga mu mvune ubwo bushobozi burashoboka muri equipe twa Madrid kubwa bwana ego birashoboka cyane kuko muri football barakubwira ko ariko ndugiriza volume munani ndugiriza volume sije ndiko ndabikora niyo sindiko ndiyumva ariko wa muntu sijewe kabisa ubundi nababwiye ngene bimeze muhinga bw'ivyuma dufashe bandugirize volume kabisa je sindiko ndiyumva bram sindakubesha so nubwo ati imvune barashaka kubona ko ati equipe ishobora kuza kuzigera mu buryo bw'iki mu buryo bwo kumenya mbega abakinyi banje babaye mu buryo bumeze gute icyo ni cyambere
bivuze neza Yusuf aravuga ngo muri Barcelona imyaka 2 cyangwa 3 irenganye ari imwe mu equipe bisa nkaho itakaza no ati inkino zigiye zitandukanye ngo nashaka kiyisanga mu bihatari byiza kubera ibibazo by'imvune yagiye kubigira. Ariko ubu turiko turaba ino equipe ya FC Barcelona ni equipe ubona ko ihagaze neza mu bijyanye n'icyo novuga ngo condition physique. Barus umumenyereza ashaka kuza kujera abo bakinyi. Yes. Ngenda menye umukinyi mu kibuga no hanze y'ikibuga. Buryo barakubwira umukinyi ushaka kumubona afite freshere physique nziza ari kuri tele. Yes. Ariko n'ubuzi mbega niyo ava ku kibuga ashije mu biki. Biri mu bintu kenshi na kenshi amenyereza mu bibazo ashaka kwita kandi ugasanga ni ibintu bishaka kugira imvune mu mugwi. Yes. Bebe Guardiola yigeze gutelefona uno mugabo w'umunyarwanda bita Aguero amutelefona saa 8 nijoro aritaba telefone. Aramubaza ni gute wita telefone saa 8 nijoro ari mu biki. Aratarara abantu bari ku murongo. Yahise amwicarika. Ngeso yuko isaha 8 cyangwa isaha 9 ku telefone witabye telefone cyangwa muri telefone iri kirasona urabizira muri match. Nusako kunyurira mu kibuga n'ubwo n'umumenyereza azi kujera umukinyi mu kazi nyuma y'akazi. Rero muri equipe ya Madrid biragaragara ko hari ibibazo byinshi bigiye bitandukanye bikora mu mugwi by'imvune ariko cyo cyose ntabyagiriza n'ubwo ngo staff technique mu Real Madrid mu buryo bwa gestion ya SWAD. Ndamutse Kedar hariya. Nindiki yari ndamushimiye cyane. Bandaye. Nukuvuga ngo muri ugiye kuraba icyo no kwita gestion ya effectif mu Real Madrid biragaragara ko rimwe na rimwe usanga afite 10 batangwa mu kibuga kandi bakazama mu kibuga buri gihe. Barakubwira ngo ugire equipe iri competitive. Umugwi upambana umugwi wama umeze neza buri gihe. Nuko wama ufise 10 batangura n'10 basubirizi na kono bakinyi basubirizi kandi bama bari kuri ritme. Kuko ntuzokwicarika uyu musore w'umunya Espagne bita Garcia. Yes, Fran Garcia. Uhengere karera savunsi cyumushira mu kibuga bizogusaza izindi nguvu kugira ngo uzo kumudugiriza ugo rugero. Rero mbona muri equipe ya Madrid birashoboka ko bashaka kuza gupreventing izo mvune ariko byose reza ko dependra niki mbega ni gutinza kugera ino squad yanje mu buryo bwiza nkamenye uyu nza gukinisha abakinyi banje kuko no kugira ngo ma rotation azara kugwa mu mugwi ni yeza gufasha warashaka equipe gusa kwitwara neza no kugira ibyo bibazo by'imvune kazogabanuka nimba Kylian Mbappé lote agice ko cy'imvune cy'amezi 7 akamenya ubugeza kumugarukana mu kibuga ndakunda ukuntu burya icyo no kwita mentality muri coaching irakomeye cyane uti kubera iki aramenyereza bo kuba babazi ubwiza bw'umukinyi buri muri we akabazi akamaro ko umukinyi amuha mu kibuga akaja mu mvune agahita ava mu mvune amukwitira mu kibuga hano ndamenyereza avuga ngo ndamuzi ko namukeneye inkino zirenze urumwe guno munsi vomye ndamusiga kuri bench hakunda mu buru irigira kandi ubona mu buri gihe kirekire kandi n'imiritsi impake zikomeye turi mu kwezi kwa mbere igikombe ugitwara mu kwezi kwa gatatu no hagaragara ko murege gutwara igikombe cya champion sivyo byaragaragaye ko rimwe na rimwe umukesha kuva mu mvuno ngo tumushira mu kibuga direct agahita avunika nemezi nkane yongereyeko kandi urabizi ko icyo gihe agiye kubavunika muri cyagiye kwa cyagera cyagiye cyo kondera igikombe cya champion ariko ni Xabi Alonso arabizi ko Renzo Mbappé aramukinyi mwiza agahita ata mu kibuga direct agahita ashaka kuvunika kandi twarabonye akaroro kuri Ferran Mendy cyagiye kuri no mugabo bita Dr. Carlo Ancelotti. Yes. Yavuye mu mvuru ya musore ahita amushira mu kibuga kuri El Clasico ahita avunika kandi ashavunika beza agera kurani. Nukuvuga yakoze roshite. Akora roshite ashavunika igihe kirekire amubura igihe kirekire yisanga muri ya pressure abu iyo tuma afite urukino rwa El Clasico ndaruhevye ndarutakaza mbwa ndamurindire Ferran Mendy nzo muronke igihe kirekire ariko aramukinisha aranatakaza urwo rukino acambura n'ikindi gihe kirekire rero bwa kuri equipe ya Madrid twarabonye uno mugabo bita Adjutance Afrique muri FC Barcelona Rafinha yarabaye arakira match ya Chelsea amutanguza kuri bench akomeye aravuga ngo ndazi ko Rafinha ameze neza ariko nzi intensity y'urukino ngene imeze nzi akamaro n'umukinya afitiye kandi nzi n'urugendo turimwo rwo kurondera ibikombe bigiye bitandukanye mbegera mukinisha urukino rwa Chelsea nkarutsinda ngacinda mubura izindi nkino 10 ndazitakaje nsuri kunda kora iki so no kwatira biri muri gestion ya SWAD mu Real Madrid of course Maclebe no kwati muri La Liga FC SWAD ndende equipe ya Real Madrid rimwo ariko mu buryo bajeramwo mu buryo bafatamwo mu buryo bafatamwo equipe
biri mu nuko ratumi no mugwana cyangwa wisanga mu mvune nyinshi ko baravuga ngo préparateur physique ngo natuma ngo abakinyi bavunagurika no gisinda byita kuri préparateur physique ko novuga ngo avuga ati ngo badagiza ngo yitwa Pintus ngo byose ngo niho biko birafira byose ivyo je namamvuga ikintu kimwe gendera muri equipe Arsenal ko bavunikisha abakinyi buri gihe bisigo ko no préparateur physique ivyo ari ibintu bishobora gushika muri equipe ariko uwo mukinyi avunisi yakakoreshwa mu buryo bumeze gute none abakinyi ko muri Arsenal ni bandi aba defenseur babukayo n'aba defenseur bawiya Musaliba cyangwa ba Gabriel Magalhaes niba bakinyi bama mu kibuga sivyo bamaze kinkino nyinshi muri equipe Arsenal bakisanga ko nizo mvune kandi umubiri nawe uraseda maze kurekura kandi uravunika rero navuga ati rimwe na rimwe hari abakinyi iminota myinshi kandi umubiri nawe iyo umaze kuruha imitsi nubwo ngo nk'imoteri ubundi rero imoteri ishaje bireza kuba ikibazo ubundi yurushe bwana Robert ntanaguciriyemwo biragaragara ko umubiri wose uba wameze neza buriya hakantu nigeze kuba mvuga nawe ufite aga problem kakagira nko ku rutoki gonyene ari ukomereka umubiri wose ndavuga ngo uragira ikibazo gikomeye cyane rero nico gihe muri equipe ya Madrid ni barabe neza mbega mu buryo bwo gukinisha abakinyi babakinisha mu buryo bwiza mbega nta bakinyi be ko barapfira mu kibuga buri munsi kandi hari abandi bo kwibanda tusheboje mu kibuga cyera mvuye ikintu kimwe nta mukenda ashobora biravana n'ikizere yahawe ariko ntaguciriyemo nyene ngaho nyene tuvuye ko muri equipe itwa Madrid nimba tubona abakiye ko yagira mu mvune batandukanye amazina vyo biko birava kubera ko bariko barakinkino nyinshi ndavuga nk'amasezo yikurikiranya atamukino umwe karuhuka izo mvune tuve ko zo bari kibazo cyo kuba bakinkino nyinshi canke harimo n'ikindi kibazo ruvuga ko kwikira muri equipe nka Real Madrid muri rusange ico kibazo reka nagwa karoro bona izike garagara ko ngo ucita bitahura direct muri equipe ya Manchester City kuri Pep Guardiola kuva agishika muri equipe ya Man City yakinije squad bisa nk'abakinyi ba Kevin De Bruyne n'abakinyi babo mu kibuga siko yego ariko baragutereza izo zine bagutwanze ibikombe vya Premier League haragera igihe Kevin De Bruyne aseda mu biri uraseda nuri wa mukinyi karangwa n'imvune kandi ziriya mune karagira suko ari mukinyi ngo mubi ahubwo umubiri wamaze kuburuha rero turabitse ko forma y'umupira w'amaguru yamaze kubihinduka UEFA Champions League bakinkino nyinshi ndariga bakinkino nyinshi bakina Super Coupe bakina inkino n'amahirwe ngiye atandukanye banashaka mu bihugu hagati barashaka no hanze y'igihugu siko muri icyo gihe barabizi ko forma zo kubihinduka weza bi Alonso bizi ko equipe yawe ari equipe muri competitive ya buri gihe igeretse kurondera ibikombe kandi barakubwira ngo nta equipe nimwe igeretswe igikombe yamifise 11 beza gusa ntikiraho nta munsi nino Real Madrid kuravuga nyene nayo nyene ubwayo nimba yatwaye ibikombe ko yatwara abakintu uvuga ngo ufise abakinyi batangura mu kibuga kagira n'abaramplasa kandi nivyo ntiboza bagatanga nk'ivyo abandi ko batanga mugabo baraza niburi bibaza bagatanga 80%. Mon frère hari kintu namavuga 11 batangwa mu kigo ashaka kunanirwa urukino bivanye na pressure iri mu rukino ari kuri bande touche abayamaze kubona match ngiri kiragenda ukamusha mu kibuga agahita atsinda ibyo bitsindo byaragaragaye no bikombe byagiye uko bitwagwa cyane na equipe ya Madrid saba kibatanga ngo baza guhindura urukino reka dusubire inyuma tugere kuri uwo mbwa bita Zidane yes Zidane harageze igihe kuri match ya Bayern Munich equipe bisa ko amageze muri prolongation ahagurutsa gasore bita Isco n'abasi bita Vasquez kuri bande touche aba instruction abereka ibyo bazakora mu kibuga baninjiye mu kibuga bayinacije ibitego bine kuri kimwe direct ni kuvuga ngo haragera igihe abakiriya cyangwa mu kibuga bazakuru kandi bakazakwanga bigasa ko bande tujya gufasha mbega bande tugufasha mu buryo meze gute nuko abakinyi baba ari abakinyi baba bafite iyo nyota yo gukina kandi baba bari mu kibuga ruho mwanya gukina kandi bakabiyumva ko iyo equipe itabataye umunyereza bakunda rero kuri Xabi Alonso ubwiwe rero nagerageze gestion ya equipe izivuze za kwazigabanuka mu gihe wandanye nuko ati equipe avuga ngo buri mukinda musika mukinyi gitangaza mu kibuga nundi ejo havunitse Mbappe ejo ndizo ni vina zogenda hageje hagende Bellingham usanga equipe no ikwisanga mu bihe bibi kuko ibigaragara byo ni equipe nako irikiraje mu bibazo by'imvune nyinshi kandi bizo ikwegira karambara ibuntu mwaka w'inkino juste tuva kuri no sije ya Xabi Alonso yo kuvuga ngo agerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo uno mwaka wa 2026 azi kuba ari umwaka nuvuga ngo udasanzwe kuri equipe itwa Madrid kandi uza gutuma novuga ngo na equipe itwa Madrid ishobora kuba ari ya equipe atabakiguma bisubiriza twarumvise Real Madrid bavuga ngo ikibazo ko kiragaragara kuri equipe nuko bafise préparateur physique atari mwiza ariko no munsi Xabi Alonso yaragera avuga ngo maze kubona ibibazo bitandukanye muri equipe ishobora kuba ndiko ndabikemura nkashobora kuzana system akabazo ko ndavuga ngo imbere ko tuva kuri ino sije karavuga ngo iyo system ashobora guhindura
Eske niyo mu kibuga cyane n'inyuma y'ikibuga Robert niwe yavuze aravuga ngo uno munsi abakinyi uza gusanga udafite abakinyi 11 batanga ufite 11 ukagenda baramparasa ivyo bintu navyo bitezwa kuba bigukora kugashobora kuba uterekana umusaruro mwiza ubwo ino equipe itwara Madrid iyo systeme nawe tugenda tudomako yo tuma twumva ngo Real de Madrid ishobora kwika yifasha yo wali systeme nze gute koje zinda kudakora binywa y'ikibuga iyo mu kibuga indani kuko systeme no twazi 4-3-3 twazi 4-3 cyangwa 4 nako 3-5D ruvango imikenyi ishoboka yose ishoboka iyo mikenyuro bo bavuze muri equipe wowe uyibona mu kibuga indani cyangwa nawe uyibona inyuma y'ikibuga ahubwo kubwa kuko systeme yavuze systeme je numva systeme yo mu kibuga indani je nibaza ko imikenyuro yo kwiga ko kugira Real Madrid mere neza burya hari ikintu bita ikigabasha opposite sinzi ukuntu nocita vuga mu kirundi twumva oya no kirundi ndavuze ukuntu gitora ariko reka ndacite ikinyurane igihushane igihushane uri kurumva gihushane ico gihushane rero coza mu buhe buryo uri kuranyumva bona ridike wowe ushobora kuba utuma novuga ati igituma ridike atari karanyaruka nuko yambaye ibirato sivyo kugira unyaruke rero cyomva ni kwambura ivyo birato umanze ukiga igituma utari kuranyaruka umaze gutora igituma utari kuranyaruka wamaze kugitora utufata reka igihe cyatumye utanyaruka akaba ari cyo uhindura nimba vyabaye ibirato vyatumye utanyaruka bitese ako kuri ivyo birato rero iyo systeme nabwo byo muri atletisme ngo jengo nyaruka iyo nirutse n'amakuru rero iyo systeme numva yo tuma Real Madrid yoshora kumera neza bohindura mu Real Madrid ugambe na mbere no ko wiga ati mbese ikintu kikyo kiratuma Real Madrid amera neza cabaye igiki umaze gutora ico kintu kiyo kiratuma Real Madrid amera neza ucubona kugihindura rero je navuga ati rero biko yatuma Real Madrid itaba nziza nkuko twari tuyiteze ni byinshi cyane muri no mu Real Madrid harimo imvune kuranyumva harimo kutitwara neza kw'abakinyi batandukanye performance zitari nziza mu bakinyi bamwe muri umugwa Real Madrid je nibaza rero iyo ico kintu coza gukorwa muri Real Madrid kugira ngo haboneke umusaruro mwiza si n'umusaruro gusa ego ahubwo wano nakano kavuga ngo abakinyi baba bisubiza mu mvune binahagarara neza ku musaruro gusa ego navuga umusaruro ushobora kurimo nawe ndavyema ariko kandi ico wadoma ko cyane cyane c'imvune zamaze zisubiza muri musi nk'akarorero uri kuranyumva akarorero Dino Jose na karavunika Rara Sensi karavunika Mbappe karavunika ariko Real Madrid yamikira tsinda yamikira atwara ivyo bikombe eske boza kuyumvira ngo reka twige ko ku kintu gituma Mbappe bavunika canke bo kwigati nimba Mbappe we twagerageje niko biragenda neza reka tugusohore tukugurisha ugenda hakine abariko bakina neza urumva nimba ariko bari gare ku kintu kijanye n'imvune mu Real Madrid niko ko babona ko izo mvune ziko zirabakora ko mu bituma bateko bararonka umusaruro mwiza bategezwa rero kuzigako umba bategeza kwiga kuri buri kintu cyose kiko kiratuma Real Madrid aronka umusaruro mwiza rero ushobora gusanga mu bintu bituma Real Madrid aronka umusaruro mwiza ushobora gusanga atari izo mvune zonyene na performance ziri ku rwego rwo hasi rw'abakinyi zishobora kubamo kuko no munsi na Vini numwe mu bakinyi bako baridogerwa cyane ko urugero rwe atari rwiza cyane bikuranyuma nabandi bakinyi batandukanye muri uwo mugo rero wazi impamvu ko bidogera Vini ngo urugero rwe si rwiza nuko bazi Vini mwiza ni wa mukinyi atuma mu Real Madrid uba mwiza muri rusange rero regire byose bwana Yusa nivyo ko abakiyatarugiro bafise rwiza byose byagaze kumumenyereza nivyo ega n'ubundi nivyo niko ndanagaruka ko ndavuga ati simona ko Real Madrid bo kwiga kugijanye n'imvune gusa ego nivyo imvune ziri mu bintu biko biratuma Real Madrid umusaruro utaba mwiza ariko bari bakwiye no ku kintu gituma ati mbe basha mu gizo mvune zitabonetse gari igihe uhora usanga Real Madrid abakinyi bose barahari ariko gasanga umusaruro ni mubi ivyo nibira bishika kagira Real Madrid hori itango uro umusaruro mubi ariko abakinyi bari mu mvune gusa wapi mbe basha batsindwa canke banganya n'umugwa wa Celta Vigo bose ntibari bahari hari habuzende Celta Vigo baranganije ko ntiyara bakubise batsindwa na yariye bibiri kubusa batsindwa na Atletico de Madrid bari babuzende bose siho bari ushobora gusanga rero umugore de Madrid ntibakwiye kwiga ku mvune gusa kuko imvune sico kintu cyonyine cyo kiratuma baronka umusaruro mubi ibituma baronka umusaruro mubi ni ibintu byinshi cyane bishoboka rero bagakwiye kuvyigira hamwe byose muri rusange kuko hari n'inkino zimwe Real Madrid igira takaza abakiyi bose bakwiye bese batsindwa na Paris Saint-Germain bine bose siho bari hari habuzene tudugire kuri question ya performance bona Houston yego question ya performance iraza kuba iharugwa mu buryo bugera kuri bubiri
umukinyi asubira inyuma mu buryo bumeze gute ubwa mbere mu gihe arusha yakoze sezo nyinshi umubiri warushe birasa yuko yongera gutanga byo karatanga ku kigena kwijana icyo ni cyambere icya kabiri tactique z'umumenyereza ziratuma umukinyi performance isubira hasi kandi tactique z'umumenyereza ziratuma umukinyi adoza urugero biragaragara akagaragara Rafinha FC Barcelona kuri za Fernandez yari igitabwa bavuga ngo uyu mukinyi ratuvuye muri FC Barcelona izina ryako kugurishwa iminsi yose yari Rafinha amazina asohoka muri FC Barcelona Rafinha ariko tactique z'umumenyereza bita Hansi Flick n'ikizere yamuhaye muri Liga n'indarusha umupira Rafinha mu winga bari muri La Liga icyo no kwita umupira Rafinha kina nibanga yoza muri Liga umupira nk'uwo Rafinha kina biragoye ubona no kuvuga ngo tactique zo za Hansi Flick n'ikizere yamushize ngo byamugize umukinyi w'igitangaza muri FC Barcelona ciki umukinyi akomeye rero uno mugabo bita Xabi Alonso sinori maguru bisinde ngo muremeke direct mvuga ngo ni we kato performance bakinyi igaragara nabi ariko hari bikena wafisemwo mu byerekeye performance bakinyi ba Real Madrid kuko icyambere reka nemere ko Vini ateye saison nyinshi muri equipe ya Real Madrid kuko kuvana shaka va muri mu gihugu cya Brazil yase asaho ari umukinyi ngo ntarafata icyene ariko n'umukinyi kuva Karim Mustafa Benzema agenda rero ayoboye equipe sivyo yes nuko afise ibintu nyinshi mu maguru izo nyinshi mu maguru rero aho mpita ndabyagiriza umumenyereza sahandi urabizi ko Vini Junior amaze kintu nyinshi muri ya question y'ikiyago atagirana n'umukinyi bita Vinicius Junior amubaze mbega condition physique yawe yumva imeze gute eregera mukinyi ukamubaza ati wewe mbega umerewe gute ati mbega hawumva hamwe no gushaka kuri no kwicarika uno munsi hari tubyo gutwara ko ibi ukamusigura reka ndakaro ego Marcus Rashford muri equipe ya FC Barcelona urukino Rwanda urukino bakimbatsindira equipe ya Celta Vigo ibitego bine kuri bibiri yari kuri banda touche siko hasi yumbira umumenyereza Hansi Flick yaragiye yegira Rashford amugira ngo impamvu ntagukinishije ni aramusigurira byose urumva Rashford yishyuye Hansi Flick amubwira ngo coach ntugire ikibazo igikenewe n'amanota agera kuri 3 kuzo twatahanye urumva n'umugabo agerageza buri mwana kumwegera akamwereka ati turi muri famille nubwo ntaho kinishye suko nakwiyumvirako ndakwiyumvirako cyane kandi uri hano nk'umukinyi wacu kandi hano mu muryango akane kagaragara kuri Hansi Flick agasore kari muri equipe ya ni Leganese bakita Hector Ford ni Leganese ninde oya akari muri Celta Leganese ari muri Elche ni muri Elche agasore kita Hector Ford hari urukino yari akabwe kagakinisha birangira kubera intensité ya match jirikunda maze match akasore karashavura karigumura karasoka karagenda ati bintu kurankura Hansi Flick cyagenda aragafata ati mwana muto umbabarire senetse gukinisha nuko ntacagukinisha wowe humura kiri mutima hamwe urukino rukiranzo gutanguza mu kibuga urabyumva urukino rukurikira yese amushyira mu kibuga uwo mwana nukuvuga ngo yari muri Barcelona yumva yuko sinikunda kina ariko ndazi ko umumenyereza wanje kanyumvira kandi ariko ndi ku mutima wiwe uyu mugabo bita Xabi Alonso yirengagije ikintu cy'umuvyeyi azana cyo no kwita dictature mu buryo bwa coaching muri equipe ya Real Madrid Michel Zamigi kinye n'igikora muri coaching nimba wikanga kuba uri umugabo akomakomeye of course urakomeye wakoze amateka mu mupira uri umukinyi muzima kandi wanashaka ngo nakoze n'igitangaza zitebwa muri Bundesliga ukora saison exceptionnelle utwara igikombe udatsinzwe na rimwe ariko tahura mbega ngiye kujira abandi abastar umusore mwigere mu kayaga nubwo ngo ni question yo kuba toyagisha abakinyi mu buryo bwa performance kugira ngo aze kubabaza mbega wumva umeze gute mbega ko mbona umengo nturafata ritme neza hamwe no kuceka no munsi wumva gute ndafashe ngo kukicarika suko ndwanda kwanse nuko ndikunda vizibi nibi mukavyumvikana ega nanaguciriyemwo cunabandaniriza aho rugeze watanze uburorero kuwitwa Hans Flick ego ari ugenda unarabe no kwa Florent nako kuwitwa Carlo Ancelotti wongera no kwa Zidane niwivaho kera igihe batwabine bikomeje kuri bitatu yegera witwa Cristiano ndakamubwira ati uno munsi wewe urukino ndakurutangura kuko ndakwiteze no muzindi nkino kandi Cristiano Ronaldo yabe kayagwanira na Ballon d'Or yakagwana no gutwana n'ubushimo bwa groupe urahoze kunyibutsa ubwo rukino yanamubwiye ati we Cristiano Ronaldo no musinukina ati kubera iki ndawukene mu nkino zikurikira kandi ziya nkino zisatu nizo zikenewe cyane kandi wanashikizo nkino Cristiano yakina atsinze ibitsindo byinshi cyane kurenza ibyo ari gutsinda urumva
ni ukuvuga ngo question y'ikiyago hagati y'umumenyereza n'abakinyi biwe nicyo kibazo iyo monami iyo umukinyi utamukunda agiye mu kibuga agukinira ibyo ashaka kandi bakubwira ko iyo umukinyi atakwiyumvamwe n'umumenyereza arakwirukanisha twongera none akarorero par exemple ni kubera iki abakinyi siko eko bashaka gutsindwa gasakisaki ariko umumenyereza amwirukanye batanga gutsinda babahinduye bakinyi ega abakinyi baritsindisha nyine iyo bashaka umumenyereza ashobora kuja mu kibuga agakina ibyo ashaka ariko ukagenda ariko umaze kugenda uko n'umukinyi rw'urugero rwiwe nubwo ati rero ku ruhande rwanjye rero iyo kisa performance n'izi mvune ziko ziragaragara biko biravanwa ngo ku nyinshi bakinye na question ya tactique z'umumenyereza atashobora kubanya mbega ni gute noza kuganira n'abandi bakinyi banje ugeretse ko twaka umubano mwiza muri equipe ya Madrid kugira ngo turudusinyira ku mugozi umwe turondere iyo ntsinzi nziza nkanje niko cyende bibona kandi ni ibintu bigaragara buri wese atari football yuko question y'ikiyago na question yo kutamya kugera squad muri equipe ya Madrid ari kibazo gikomeye cyane ko kugira ngo kumenya umukinyi on the pitch na out of the pitch mu kibuga n'inyuma y'ikibuga biri mu byo tuma wanashaka equipe igarukana yo ritime no kuba igaragaza nubwo ngo izo mvune nke abantu kwate muri squad nuko kabisa ibiriko biravugwa kuwitwa Xabi Alonso aro kandi biko biravugwa wanashaka kuri uko ashaka guhindura nuvuga ngo systeme ingene